inkuru y'urukundo rwa Real Madrid na Carlo Ancelotti umutaliyani ifite aho ihuriye n'inkuru y'urukundo rwa Xabi Alonso umunyespagne na Bayer Leverkusen mu Budage. Ya nibyo Xabi Alonso yamaze gusezera muri ekipe ya Bayer Leverkusen biro official yamaze kuba basezeraho rwose. Uyu mwaka w'imikino nurangira azatandukana nayo. Ibyo ngibyo rero nubwo bamubaje mu kiganiro n'itangazamakuru agasa nk'ubikwepa, bamubaza ati se waba ufite passport ikujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri valide, ubwo bashaka kumwumva bavuge ahita avuga ati ndayifite, bumve niba azaba ari kumwe na Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ariko nanone amakuru ari muri Espagne akanemeza yuko Carlo Ancelotti yamaze kubwirwa ko rwose agomba gusezera ekipe ya Real Madrid tariki 25 z'ukwezi kwa gatanu kuturimo, abazaba bakina match ya nyuma ya shampiyona. Carlo Ancelotti azafata mikoro asezera abafana b'ikipe ya Real Madrid. Xabi Alonso nawe ahisa asezera muri Leverkusen. Urumva rero ko ni ibintu nyine bihuriranye, ariko n'amakuru yarazwi cyane nuko Xabi Alonso agomba kuza muri ekipe ya Real Madrid. Carlo Ancelotti gutandukana nawe umwanzuro wafashwe nyuma yo gusezererwa n'ikipe ya Arsenal, nibwo ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid bahise bafata umwanzuro ko batazakomezanya n'uyu mugabo Carlo Ancelotti. Nawe biteganijwe yuko agomba kwitafata ikipe y'igihugu ya Brazil. Ariko amakuru ataraba clear neza, ariko nanone afite ahuriye no kuri cyane nuko Xabi Alonso atazaba ari kumwe n'ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Ahubwo igikombe cy'isi cy'amaklebe Real Madrid biri likely cyane, bifite amahirwe menshi ko izaba iri kumwe na Santiago Solari. Ni umutoza ni izi saha ni directeur sportif muri Real Madrid, ni umugabo ushinzwe ibikorwa bya siporo muri Real Madrid, ariko yanabaye n'umutoza wa Real Madrid. Abantu bazi Santiago Solari uretse ko wari umurejande wa Real Madrid ari no mu buyobozi bwayo muri iki gihe. So ashobora gufata Real Madrid akayijyana mu gikombe cy'isi cy'amaklebe. Nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe Xabi Alonso akaba aribwo atangira inshingano ze muri Real Madrid. Xabi Alonso yarabwiye ati igikombe cy'isi cy'amaklebe ati byasaba ko tubiganiraho inshuro zirenze imwe, kuko ntago yifuza kukijyamo. Urabizi ko muri Real Madrid barashyuha cyane, akaba yagira ikosa iryo ryose akora wenda ikipe ikaba yagira umusaruro itateganyaga, bagatangira kumubarira amanota ye, bagatangira kumubara nyine kuvuga ati utangiye nabi. Ntago intangiriro yifuza ko ari uko zaba zisa, kuko n'ubundi shampiyona zizarangira igikombe cy'isi cy'amaklebe kiza mu buryo bwihuza cyane. Urumva ntago yagira igihe kinini cyo kubanza kumenyana na ekipe no gutegura ekipe. Ibyo byamugora cyane ko ari umutoza ufite system itandukanye cyane niyo Real Madrid yakinaga muri iki gihe hamwe na Carlo Ancelotti. Urumva rero kubanza kwigisha bari abasore system y'abadefenseur batatu, wing back wo ku ruhande rw'iburyo, wing back wo ku ruhande rw'ibumoso, abamediateri batatu ndetse n'abataka babiri n'umumediateri umwe mu mugongo wabo, cyangwa se umwata kumwe n'abawinga babiri. n'uburyo yanimamo system muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Xabi Alonso agomba gusinya amasezerano kugera mu 2028, ubwo ni imyaka 3 muri Real Madrid. Uyu mugabo bamwijeje ko bagomba kumusinyishiriza umukinnyi ukina ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu. Kuri ubu ngubu bafite uwo kuri kabiri byamaze kuba confirmé, Trent Alexander-Arnold. Bamwijeje ko bashobora kumugurira umudefenseri wo mutima wa defense, nk'umugabo ukina abadefenseri batatu. Of course agomba kugira depth, abakinnyi bahagije muri defense, kuko Real Madrid abakinnyi benshi bakina mu mutima wa defense muri iki gihe barimo baravunikagurika cyane. Ba Eder Militao, Rudigo yaravunitse, David Alaba n'uwimvune nyinshi cyane. Bakeneye kongeramo depth kugira ngo uko yifuza kwarinya abadefenseri batatu bizamuhire. Barifuza no gusinyisha umukinnyi wo hagati muri mediane. Ni umugabo Ruvuya ukoza akazi keza cyane muri ekipe ya Bayer Leverkusen. Nisha makuru bagiye batandukanye bavyemeza uyu mugabo birasa nkaho ibicana kwijana ari we mumenyereza mukuru wa ekipe yitwa Real Madrid ugiye gusubira umugabo yitwa Carlo Ancelotti. Wewe bigaragara ko vyamaze kuba sefini hagati we na ekipe yitwa Real Madrid. Nawe naza kubimenyesha nabanye naza Real Madrid aza kubimenyesha nyuma Clasico kwa Real Madrid aza kubitangaza nyuma El Clasico, ariko nawe nyene destination ku bice byinshi kwijana ni muri ekipe ya Brazil. Vyemezwa ko n'ikinyamakuru marka ko no mugabo yitwa Xabi Alonso agiye gusinya gera kuri 3 muri ekipe yitwa Real Madrid.
nk'umumenyereza mukuru wayo agasubirira Carlo Ancelotti umutaliyani imyaka 66 yaramaze igihe ariko aramenyereza equipe yitwa Real Madrid. Carlo Ancelotti rero nawe muri Real Madrid baza kuba bitangaza nyuma El Clasico ku munsi w'Imana, ariko nawe bategura uburyo bwiza bwo kumusezera, ariko kandi banazana ibikombe byose yatahukanye ku kibuga. Iyi ni nkuru twokwita kumbure nziza kuri equipe yitwa Real Madrid nyuma yuko Xabi Alonso bayinjiye muri ino equipe yitwa Real Madrid, ariko kandi tunahagarare turabe niki kigaragara ko ko bazaniye equipe yitwa Real Madrid, ariko kandi gusezerera Carlo Ancelotti ubwo decision nziza kuri equipe yitwa Real Madrid kwari guha akazi witwa Xabi Alonso. Niyo mumenyereza ubona yarakuriye equipe yitwa Real Madrid nyuma y'isoka rya Carlo Ancelotti. Ya kuvuga Xabi Alonso gwa mbere tubanza tukagaruka mbega equipe ya Real Madrid isezerera Carlo Ancelotti kubera ikiniza impinduka bivuza ko nobwa ngo ziba twaragirije amakosa akomeye cyane uburongozi bwa equipe ya Real Madrid, Florentino Perez kutagura abakinyi ndetse kudasubiriza bamwe mu bandi bagiye mapicolage n'ibindi bivuze ngo harabaye desordre cyangwa sakajagari muri equipe ya Real Madrid, katewe nuko batagiye ku isoko kugira ngo bashobore kuba bakombla amavida amwe hagati mu kibuga kwa Toni Kroos muri defense. Birumvikana ko duheruka kubona Dio muri defense ya equipe ya Real Madrid marane gihe kirekire kuri Ramos na Varane, mbere yaho yari Ramos na Pepe. Birumvikana ko uno musi uraraba David Araba na Militao ni sezo zibiri biraheze. Antonio Rudiger karakina na Militao umwanya umwe, undi mwanya ari kumwe na Araba, ugasanga kubona ko Real Madrid niburi duo yo muri defense centrale cyo kumarana imyaka ibiri byaraheze nibigikunda. Bivuze ngo izo zere ngorane babona mugabo harwanda yizo ngorane ubwo abahari bo bakoreshejwe gute, ico bagiriza umenyereza n'igiki nugukuza imano muri equipe ya Real Madrid cyane ko arimo muri equipe uno musi nivyiragura abo bagalactic abo bakinyi bitoko bakomakomeye mugabo ikira viza imyaka cyane. Uno musi Madrid nikiri muri ya era yaho Zidane yagugwa afite imyaka 27 cyangwa Ronaldo. Uno musi kwa Madrid umukinyi ni mwiza ariko arenza 25 muri projet ya Madrid y'abafitiri galactique na rimwe. Fata imyaka Chouameni yaguzwe afise, fata imyaka Bellingham aguze afise, uwitwa kaguzwa akomeye yitwa afite imyaka myinshi ni Kylian Mbappe. Abasigaye bose 22 ans 18 ans 19 ans 20 ans. Bivuze ngo niyo projet kwa Madrid irimo mugabo deje no munsi dufata karuriro nimba uri equipe ya Real Madrid waragarukanye umusore azwi ku izina rya Brahim Diaz avuye muri equipe ya AC Milan. Uno musi biragaragara ngo ivyo ashoboye gutanga yabiprovye buri wese akunda equipe ya Real Madrid mugabo ivyo Brahim Diaz yahaye Madrid nigeze imugwa kimuha umwanya uhanye n'ivyo ashoboye gutanga. Uravye umwana yitwa Ardagureri yaje yempoza ko agomba gushikira muri equipe nkuru kandi yarashiki mugabo no musi nkino novuga ngo yahawe nka test zaramuvugiye mugabo niyahabwa umwanya uhwanye n'ibyo we yashoboye gutanga, ariko kandi yarona context cyangwa sibiye equipe yisanzemo vyari gutuma Ardagureri ahabwa umwanya atagize gute uno musi atahawe. Ongera ko umwana yitwa Endrick Philippe Moreira da Souza buri ahantu bitandukaniye na situation ya Roque kwa Barcelona nuko guza kwa Barcelona batwawe n'ibishobisho bananirwa kujera ibi bihe bigoye. Sino na Endrick umwaka weza baye nka nguno musore twizina rya Victor Roque nuko kwa Madrid babajera ibintu byaboneza, ariko uraraba Helma esku uyu mwana yarafashwe nk'umwana afise imana. Bivuze ngo Madrid bubakiye ku mazina kuri ere ya Carlo Ancelotti gusumba kubakira ku cyo umuntu ashoboye. Reka nabivuga kuko Jude yaje akina kubera yitwa Jude ariko kandi abishoboye mu kibuga mugabo Ardagureri arazari Ardagureri abishoboye mu kibuga mugabo atazi na afise rizo muvugira. Ibi ni bimwe mu bintu navuga ngo nagiriza Carlo Ancelotti byaciye bituma yumva yo brikora Chouameni kubera iryo zina rya Chouameni yaranirwa guha umwanya Raul Asensio, akumva yo brikora ibintu bikomakomeye akazana Ferramendi mu rukino tubona ko twese Fran Garcia yari gukina akemera akabrikora ibintu bifatafashe mugabo bikunda zane amazina gusumba gukuza imana. Iyi ni ADN n'ivyita ari kwa Madrid nk'uko iri kwa Barcelona mugabo kandi tubona ngo Madrid kuri ere ya Carlo Ancelotti arakwiye kwagirizwa ikintu cy'uko hari impano zitwa ko zasubije inyuma. Uno musi ugenda urabe ibinyamakuru byose byandika bandika ko umugabo yitwa Ardagureri azo afise role ikomeye cyane muri equipe ya Real Madrid umugabo yitwa Xabi Alonso. Bivuze ngo nimba yagirizwa ibijanye nawe n'umusaruro no kumanaginga equipe yo na cyane zino talent z'abana bakiri bato, uyu Xabi Alonso aje afise style itandukanye niyo umugabo yitwa Carlo Ancelotti, kandi Xabi Alonso tumuzi muri equipe kina gusumba Carlo Ancelotti ibintu by'igitaro. Nico gituma je nivugiye kenshi ati nkuko wari ubivuze kwirukana Carlo cyangwa gusezera Carlo gajana Xabi yariyo mahitamo mazima no regular yicaye nabonye ariko aravugwa mu gihugu gitandukanye mu gihugu cy'Ubutaliyani ntandi yagiye atandukanye mugabo je wirukanye Carlo ukazana mazima no regular ni bamwe wirukanye Carlo ukazana Conte uko Conte agiye kwisoko kuzana abasaza sezo zibiri mu kinya bahetse niko ameze
Conte yibere muri filosofi nk'izi nyene z'aba bagabo bitwa ba Ancelotti. Rero ushaka kumenyereza kina ukaba wakoze ibishoboka byose ugakwita Yesu hejuru ukabura Jurgen Klopp ku isoko ry'igura n'igurisha, uyu yarasigaye ariko kandi amahirwe Xabi Alonso ahawe nuko ari umukinnyi yahaciye anafise n'ico yaprovye muri equipe izwi ku izina rya no mu profile ya Arteta, no mu profile ya abamenyereza bato bazi bariko baraduga kuko ugiye kurabona musamenyereza bito ko bakomeye basigaye bataktician none ategura Pep Guardiola. Eske uraza kuba nimba Bayern bayihaye Vincent Kompany ahantu havuye Thomas Tuchel, uyo Thomas Tuchel n'umusaka bayibere muri equipe zo kyagiye abongereza ukabutomukurayo ukabugomba gutandukana na filosofi ya Carlo Ancelotti, ugomba kuzana umenyereza afite tactique itumugira gute itumukina ngo rero jena bon ni kwa kundi bakubwira ngo ubuziki cyangwa ubuzi nkware ruvumbukana igihuna. Jewe nkiburana Jurgen Klopp kucanzana umugabo witwa Xabi Alonso ni sawa kuko niyo pressure arayibaye ko babona kari wazoza kumusubira mugabo nari kubiyarwa nkikoze namwe bariko bafise amahirwe yo kuronka Jurgen Klopp bakamwirengagiza bagaca baja kwande kwa Xabi Alonso. Ni iki kintu ugiye kuraba muri equipe ya Real Madrid babayeho muri y'umugabo witwa Carlo Ancelotti. Real Madrid itagira ishusho ya Real Madrid tuzi nuko ari equipe itwara Champions League, ntuzo yibaze ngo wakinyiki ivyo bakinye ntibigira isura mugabo target yabona igitsindo kibonetse bagatwara igikombe. Twese tukama tubona ngo Real Madrid ni equipe nkuru, ni equipe nkuru bien sûr irazitsinda iratwara ivyo bikombe naho wayisumbije mu kibuga mugabo yoyo bikarangira tane reglementaire ikwiye iyo yironkeye insinzi ivyo kubaza ngo wakinye neza canke ntiwakinye neza ivyo ntibiba biharugwa mugabo equipe yose igomba kugira ADN yayo. Sinibaza ko iyi ADN yo kwa Real Madrid ko amatuvuga ngo Real Madrid ngo ni equipe kini safaringa buri gihe mugabo igasafaringa bikarangira umusaruro ubaye mwiza. Kinu safaringa bivanye no kufisa abakinyi ya tactiquement canke techniquement bisanga bari hasi inguvu zaba ari uko gusafaringa. Ibaze na muzi nka equipe itonze umugabo witwa Vinicius Junior erega je ndemeza wanashaka Real Madrid nubwo yadugije urwego rwa Jude Bellingham yaramwiciye mu bijanye no gukina umupira kuko Jude Bellingham muri Borussia Dortmund canke bari muri equipe nationale y'abongereza atandukanye na Jude kwa Real Madrid usabwa akazi gatandukanye nako wari gutanga bigapfira hehe wamumenyereza wawe agusaba kwitwa umuzoda ari ku rugamba azi ko urugamba rugoye gusumba ko ugenda wizeye kandi nubwo bushobozi uzi ko bufise bisiguye ngo ugitandukana na Carlo Ancelotti nkuko abivuze kugaruka muri systeme y'Igitaliano ni ngorane. Maxi Allegri ni umumenyereza mwiza, Antonio Conte ni umumenyereza mwiza mugabo Madrid ikeneye iki hindura isura uza muri nabwo mu ishusho ya equipe igerageza guchallenging izindi equipe ne muri ku mugabane wa Buraya kuko namuzi Barcelona yamenyereye Real Madrid system de jeu yabo ni yindi ntihinduka turagutsinda gatatu n'indi ya kane twona ari gutsinda ugarusukina vya bindi two gutsinda gatanu. Barcelona bakaba mu bwo buzimazi ngo Real Madrid yaroroshe Atletico Madrid no muzi ne equipe isigaye irinduka Real Madrid ukabona ngo kugira Madrid ikura amanota 3 kuri Real kuri Atletico biba ari ibintu bigoye. Ivyo vyose biriko bipfira hehe kutagira ishusho ya equipe. Vinicius Junior n'umukinnyi atayibwa mugabo individuellement ugiye kuraba ivyo batanga collectivement nk'abakinyi bateguwe bafise systeme bakina systeme ya equipe ntayihara ahubwo bakomeye collectivement kubera ko bazi ngo nimba nitwa Jude Bellingham nkisanga hamwe na Vinicius Junior nkisanga hamwe na Mbappe dushize hamwe ubushobozi bwacu n'ubwo equipe bidafise ishusho tugomba gutera ubwoba abantu. Equipe rero aje yiteguye nibwo nico gituma yamikunaniza uno muzi Madrid nkuko ariko bivuga aba bana babiri bava muri Brazil Roque aja kwa Barcelona n'umwana yitwa Endrick aza kwa Real Madrid bavuye muri Brazil umwana yitwa Vitor Roque ari titulaire indiscutable muri equipe ya Atletico Paranaense kandi nta comparaison yari hari kuko techniquement menga afisiyo mano ariko ukeneye umwataka byarigoye ko uvuga Endrick ugiye kuraba muri Palmeiras Endrick ntiyakina mugiye kwa Paranaense batabonye Roque ibara rya bari guye kandi dutangura no kunabona kurivaliza kwa mu meilleur buteur chaque saison dutangura no kunabona yari mondial y'abana bakiri bato badashikana 20 cyangwa yari Copa America y'abana badashikana 20 baza kutwara Copa America batsinze equipe ya Argentine harimo uno musore wo kwa Chelsea yatidwa muri Strasbourg yitwa André Santos ari nawe kapitene wabo nkabona umwataka yitwa Vitor Roque nkavuga ati ama equipe y'Iburayi ariko arabiki ntiyotegura no mwana mugo Barcelona maze kumuzana kubera ko novuga ngo ibijanye n'ingene bakina canke novuga ibijanye n'ivangura je novuga ngo rifatiye ku bihugu riri muri equipe ya Barcelona
ryari rishingiye ku mugabo witwa Xavi Hernandez. Roque turamubura irengero. Mugabo Madrid imaze gushika tubona umwana ari tarantiwe ariko nawe atari kwahabwa umwanya. Hakaba rero n'umwana ari plus tarantiwe gusumba undi mukinyi wese ari muri Madrid no sezo yitwa Ardagira. Atari ko arahabwa umwanya. Uca utanga ukiyumvira eske nimba Florian Wirtz yarateguwe akaba ari mu nimero 10 do classe mondiale no muzi bavuze abakinyi 13 beza bo ku 13 beza Wirtz yozamwo kandi akaba ari from nowhere ko n'umwana kandi ni from nowhere kuko je ndemeza atandukanye mu Budage. Wirtz imbere yuko batwara ku Bundesliga mu mwaka uheze nta niveau ya Ardagure rero muri Besiktas yari afise yari umukinya azanzwe cugenda urabe rero unamuzi nimba Wirtz yarateguwe tukatuko tumubona rwego mpuzamakungu yateguwe kubera iki yateguwe kubera yaronze umumenyereza azana ishusho equipe ikagira ku vy'umumenyereza ashaka niko kantu biri yavuze ku munsi w'ejo turi mu kiganiro avuga ati reason like n'umumenyereza yanka kibone muri equipe iwe ubibonye birakunaniye vamwo tugire ku murongo umwe nta mumenyereza asumba umukoca kandi na kocha yumve ngo umukinyi wese ateguye yovamwe ikintu gikomeye rero no muzi nimba bozana Xabi Alonso nk'umumenyereza w'equipe ya Real Madrid asho ahindura novuga ngo système doje ya equipe tugomba kubona Ardagure kandi kubona Ardagure ni réussite sinazo ko Real Madrid yegura umwana ari tarantiwe nka kuno wala ari equipe yatunze Mesut Ozil ukamurira mu bintu bidafashe tukamatubona umengo ni ibintu bisanzwe kandi Ancelotti nimba batandukanye bagomba kwinjiza umumenyereza kuko ndamera Jurgen Klopp nubwo adafise no system ya Pep Guardiola ubwo barakina Jurgen Klopp equipe yirakina mukisanga mu kibuga muzingo twaje gutanga ingufu nyinshi mugabo uwabaye mwiza agomba kuboneka rega gukina misi yose singombwa tikitaka no kuko nabene rega barayevye none fata Barcelona tikitaka yuno muzi kwa Afrique ubona atari totalement different na tikitaka yabazavi kuri Pep Guardiola ya cyane ya Pep Guardiola kino muri Barcelona bwa fata tikitaka ya Paris Saint-Germain none si très different na tikitaka ya Barcelona fata tikitaka iri kwa Bayern yuno mugabo yitwa ibi bintu by'abakatara biri kwa Arsenal biri kwa City biri kwa Bayern biri kwa Paris Saint-Germain biri yari kura musira bavyarahinduye ishusho niko kana garuse Pep Guardiola birumvikana umenga style bazotembereza umupira gusumba Klopp mugabo minsi yose wowe nugomba kubona Pep Guardiola tsinda equipe ya Klopp ayitsinda yago Pep atsinda equipe ya Kar no ayitsinda possession vise 80 yivise 20 mugabo ushakura Man City Liverpool ni buri ushaka barushe 55 60 nawe barafise 35 barafise 30 barafise 40 ya possession mugabo Madrid à chaque fois babizwe na 47 ni bakina na City ni buri moyenne possession Madrid yahuye na City nziza kugira ngo Madrid ibivuga ngo atwake izo bivise 25 cyangwa 30 ya possession mu gihe Liverpool ari imyaka yabaye myiza ugasanga irashobora no kugira na 45 imbere ya Man City hari n'igihe yatsinze Man City iri kwisumba possession ya urareka kugera ku rwego rwo gukora ibyo bintu byabo bo bateguye wowe ufite indi philosophy mugabo ibi bintu byo kumva ngo urasafaringa kuva ODB jusqu'à la fin kandi ufite umukinyi mwiza kuje ni nushobora kunsigura ukuntu safaringa ufite umukinyi umupira wo uri base kuri technique nka Jude Bellingham nusafaringa ufite Vino ufite Rodrigo ibaze equipe ifise mu mediateur Gen nimba aba mediateur nemera mu gihugu ca Espagne bazi gutembereza bar hari umwana yitwa Pedro wa Barcelona hagakurikira umugabo yitwa Daniel Ceballos mpizo ongere ko na Chouameni ongera ko ruka Modric kumugana abanye habaye consistency Daniel Ceballos nibaye consistency mugabo none nimba ufise Kamavinga ntitumuzi ko afise technique itayibwa mu maguru atari consistent Aurelien ni Chouameni ntari unamuzi ugiye kura muri mediane ya Real Madrid umuntu abakina ibintu basi bitagiramo esthétique iryoje nkuko kwa mediateur ba Barcelona n'umugabo witwa Federico Valverde mugabo nawe dufaje amatere ya technique mediane irimo Kroos na Modric na Casemiro uyigeranye na mediane irimo Jude Bellingham Chouameni peut-être na Ardagure nibazopfa bana bashika nibahura cyangwa uzane Chouameni Daniel Ceballos Jude Bellingham techniquement umwe ku wundi kuko mu iyo mediane ya kera Modric ni ubwenge nako ni technique Kroos ni ubwenge Casemiro ni mécanique Kroos ni vya Federico Valverde ikintu Kroos asombira ko Fede ama reflex yagira ubwenge bwinshi sino na Fede uzora binakina arabloka baro ayishira hikenewe ariruka bikenewe nta bindi Fede nuzomwana cenga Kroos ni ari kumwana cenga mugabo Kroos ni mugabo ari decisive hakenewe long pass arayitanza hakenewe biribi ni ngibi bintu
biri kwa Atletico Madrid Yeah. yisha abakinnyi nka ba Yannick Ferreira Carrasco ukabahindura abadefenseur ukananirwa gukina ufise ba Thomas Lemar ukananirwa gukina muri make twumve ngo iyo ufise abakinnyi bari talent muri make twumve ngo iyinjira ry'umugabo witwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Real Madrid Rigomba guhindura n'isohoka rya Carlo Ancelotti bigiye guhindura ico twokwita identité iyi equipe yitwa Real Madrid yari ifise ku mugabo witwa Carlo Ancelotti kuvuga ngo nikina turagira block gusa hama turindire contre attaque na karengera dusaba abakinnyi banyaruka ku mpande ufise Vinicius Junior kagina na Rodrigo ashaka kunyaruka impira bakaba botsinda ariko no munsi style bigaragara ngo Arda Güler ashobora kuba umwe mu bakinnyi buriya n'undi mwe mu bakinnyi ngo ashobora kuba bamwe muri clé zikomeye cyane ku mugabo witwa Xabi Alonso muri equipe yitwa Real Madrid n'uwitwa Brahim Diaz nawe aravuga nk'umukinnyi ashobora kuba ari maîtresse muri jeu y'umugabo yitwa Xabi Alonso bigaragara kandi ko n'umunsi abakinnyi nka Rodrigo bari kwaraposa mu isoka bitwereke iyinjira rya Xabi Alonso muri Real Madrid ritwereke Real Madrid ihindura identité yayo kuva hasi gushika hejuru ni iki kintu abarundi baciye umugana tuvuga bw'umugabo nibwo buryo bwiwe guhinduka kwa Real Madrid ibintu bizohinduka ahubwo ikibazo kica kigaruka kikabaza ngo nimba bazohindura identité canke nimba bazohindura filozofi y'ingene bakina iyo filozofi zo bafasilita gutwara ibikombe ivyo bizoca biba ibintu biza kwigwa ko mu nyuma mugabo equipe yamaze kumenya ngo twarahinduye isura turatembereza umupira Ancelotti nivyo twavuze yarigwanagwana ko agakira ibintu bidafashe byo gufundikanya ibikombe akegeranya Alonso ndisir acinjira muri equipe ya Real Madrid ni Alonso tubona kwa Leverkusen no muzi babajije baratero beza ku isi ifise nibaza ko Frimpong n'umugabo witwa Alejandro Grimaldo batoja kure no muzi babajije mu numero 9 mwiza no bwo ari umunyafrika Vitor Boniface equipe nyinshi zo mwifuza ariko aranavugwa na Real Madrid kubera yabazanye muri equipe ikina sinbaza ko ari equipe ifise mu backup ariko afise contribution mu itsino nka Patrick Schick nawe ugiye kuraba aba defenseur basa nuko ari ba uno muzi wo kubwira izina Edmond Tapsoba mengo kumwumva muri equipe ya Real Madrid vyari ko bari bitangaza kumwumva kwa Barcelona vyari ko bari bitangaza ariko no musi afise nivi ivyo vyose ba Piero Inkapie vyaje kubera iki umumenyereza arakina kwinjira kwa Madrid nta mukinyari mekanike kwa Madrid arimo kuko na Mbappe nubwo adafise technique nk'iya Vini na Rodrigo iyo ari muri equipe ikina nazo kini vyabo ba technicien ba grave bakina mugabo nawe nyene touch igomba kuboneka twamubonye muri equipe ifise umugabo yitwa Luis Enrique wa Paris Saint-Germain yaduprovye n'ubundi yagumya mu grand joueur nta gihinduka none Mbappe uwo mutereka kwa Afrique ntakira agomba gukina kwa Afrique ubonye bagikina na tikita kugwa mu mutereke kwa Pepe Guardiola Mbappe iyo ukina bizigoye ngo naza agahindura ADN ya equipe ya Madrid kwanza tureke kuvuga ngo naza agahindura ADN nashika muri Real Madrid ADN ya equipe igomba guhinduka ikizo gisigaye tuzogomba kwibaza ngo niya bihindura bizokomeza bibahira bakomeza arangomba ko turangiriza kuri kino kintu amakenga niyobora umugabo yitwa Xabi Alonso aje ari umumenyereza afise profile nto par rapport ya equipe ni naho nagomba kudugira ugerageje kuraba Alonso aje gusubirira Carlo Ancelotti birasa nkaho hari umwarimu asubiriwe n'umunyeshuri wiwe yamumenyereje ari umukinyi Real Madrid ariko umunsi bigaragara ngo aje kumusubirira nk'umumenyereza Carlo Ancelotti no munsi gusubirwa na Xabi Alonso ugaca ukubitiza agati mu membero azari kungwana n'umugabo yitwa Carlo Ancelotti amaze igihe muri equipe yitwa Real Madrid yo kuvuga ngo ndashaka naka ariko bakamubwira ngo naka nta wari tora naka na ziriya ngorane zose na processus wongere ko na programme novuga ngo iri muri mu basocios na president Florentino Perez ubwo ukugukina turiko turimvira kuri Xabi Alonso ukuguhindura tactique schema tactique ukuguhindura identité ya equipe nituzosanga n'ubundi nawe azoza muri style mugabo yitwa Carlo Ancelotti bivanye na processus ndetse na programme equipe yitwa Real Madrid genderako yo kuvuga ngo ncacere nka kino gibegaragara ngo ni equipe isora amafaranga make ku isoko ry'igura n'igurisha baragura abakinnyi bake cyane bararindira bahejeje amasezerano akaba ari babizanira nivyo nabo barabahemba menshi mugabo iyi style niguma mu burongozi bwa Real Madrid igaragara ngo amafaranga ntitugomba kuyavako amafaranga turayicaye ko turarindira umukinnyi arangije saison nako contrat yiwe tumuzane kuntiza ku buntu iyi style kumumenyereza nka Xabi Alonso bigaragara ko we abakeneye kubaka equipe agura umukinnyi akamuza akamubakisha equipe nituzaba dusanga ngo tumusize akagozi mwizosi gusumba uko vyari biri kuri mutama we yanafundikanya bigakunda hari impamvu equipe ya Real Madrid n'abasosiyos bahisemo Xabi Alonso kandi vyashoboka ko bahanura Zidane agatandukana n'ibintu byo kuguma arindiriye equipe y'Abafaransa kuko siniko nabona Florentino Perez yafashe telefone akabwira Zinedine Zidane ati
filozofi dukora muri izi kuko Zidane ni filozofi ya Carlo yani filozofi yamusubiriye ko nawe yarahabaye atabakinya habo mugabo buriya rimwe na rimwe ikintu yabereye nk'umugabo nuko we igihe abonye bigiye kwanga yarahunze. buriya n'umugabo toka Jurgen Klopp bigaragara ngo nta nguvu nyinshi byabayemo peut-être byabaye kudanaza kwa media ariko sinibaza ko equipe yitwa Real Madrid yoba yarapushinze bimwe bikomeye cyane bigaragara ngo turifuza Jurgen Klopp akavuga oya niko kantu garutseko Zidane ibikombe yarabitwaye kandi ari muri ba bamenyereza bari muri style ya Carlo ashobora gutwara ibikombe atakintu yakinye ashobora gutwara ibikombe yemera General Madrid itaguze ashobora gutwara ibikombe kubera yuko muri vestiaire ashobora kubwira ijambo Mbappé umufaransa ni umufaransa yitwa Zidane natwaye Ballon d'Or natwaye ikombe cy'isi ashobora kubwira Vina TV ni kina umupira urondeye Ballon d'Or ko nanje nayitwaye uzorondeye ikombe cy'isi uzotwara za Ligue des Champions ariko nanje narabitwaye ngo afise ijambo azujya abana n'abakinyi kuko uzorabe umugabo witwa Zinedine Zidane n'uburyo yagiye aba muri equipe ya Real Madrid kenshi uzora mu myimenyerezo yiwe yisanta nk'umukinyi mu bandi wasanga yambaye training yakubise gutyo gutereka ndakwereka uko bayitereka kwa example tactique nshaka ko mukora uri nimero 10 ugomba gukina ibigena akaje mu kibuga nawe akabikwereka akaja mu kibuga agapratika akabikwereka ikintu cyakomereye ko kuri Zidane cyangwa cyakomeje Zidane muri equipe ya Madrid ni umubano wiwe n'abakinyi vestiaire we yabikomeye